Mbobo rero mbona umenga mabuja aragiye kuryama. Hewe jewe nari nahuye n'ikibazo, burya umugore muzima ntashake ko mfungura nkakora akazi agashima, ariko gufungura sindonka ivyo ndya. Uyaje ndamubwira rero hanini ikintu cyagiye gutuma je mpagarika akazi, amazi yo kunywa. Urabona ino ko bagura amazi yo kunywa, burya umugore muzima aguze amazi yo kunywa akaca yadukana hejuru mu cumbi wiwe akaba ariyo ayabika. Jewe ngo ninywa amazi yino bayogesha amasahani gusa, amazi yino ni mabi, agomba kumera nk'umunyu mu kanwa, ameze nk'umunyu. Burya rero ndamubwira ati jewe burya nkishika yarambariye ati wewe aya mazi ntuzoyanywe, amazi ni mabi yo mu gikoni, ata mazi nayo gukoresha muri dushe, kumesa no gukoropa. Mugabo rero majije kugwiza amezi 3 umugore muzima aca arahagarika gufungura, ico ndakivuga kuri ofisi. Gufungura aramera nk'uwumpaye indya akanya gatoya. Burya abonye yuko nko kuri ofisi ko basa n'abavyibagiye, burya kungaburira yongera arabihagarika, aca atako amazi yo kunywa. Ntashake kunywa amazi wa muntu we nyamba yashaka ko mpfa ntavyo nzi. Burya ndamubwira ati jewe numva inyota inyishe numpa amazi nwe, kuko amazi basha yari yaragize depo mu cumba, ariko akaguma yugaye kugira ngo sinjeyo mbe notora n'agasawuzi na kamwe nywe amazi. Burya umugore muzima ngo tora igikombe unywe kwarya yo mu gikoni. Burya nca ndamubwira ati none we kwambariye aya mazi ko ari mabi aba ariyo nywa? Burya nca ndagenda ndafundurura, kuko ayo mazi yo mu gikoni barimvye urunogo, urumodoka rurayazana rukayasuka muri nya runogo, hama urwo runogo rero rurimwo agatiyo rukaca ruyakwiragiza mu gikoni, muri dushe, muri toilette. Burya nca ndamubwira ati amazi ni mabi. Burya nca ndagenda ndafundura rwa runogo ndarufotora, burya amazi nca ndayarungika kuri ofisi ati mu Burundi ati nimurabe amazi mabuja bisa n'aka kanya mbwiye ngo naba ariyo nza ndanwa. Hewe nca ndamubwira ati jewe mabuja akazi kawe ndagahagaritse, kuko nahereye kera nihangana, ubu numva nananiwe, ati jewe nunjane kuri ofisi akazi kawe nagahagaritse. Burya umugore muzima aca ambwira ngo ngo ndakujane kuri ofisi, jewe agateko. Burya umugore muzima aca asanga mu cumba kugira ngo anyake telefone. Ndamubwira ati je na telefone yanje noguha, kuko n'ubundi nta wifi yawe unyugururira. Burya aca ashaka ngo ayinyake ku nguvu, nanje mba namurushije imbaraga biranka akayinyaka. Burya rero niko kuca abwira umwana we ngo namuzanire imbugita, nanje aho nyene nca mba ndatelefone igipolisi. Burya igipolisi rero gitelefonye ino kirakubona, kuko kica kikubona kikurabira muri kamera ahantu uri. Burya aho nyene madamu aca telefona mwene wabo. Hewe mwene wabo yagizaze bashaka bose bankoranireko ngo bankubite, igipolisi kiba kirashitse. Wewe rero yipfuza yuko yoncumita, polisi icibere yashitse, polisi kimubwira ati wewe umukozi numugaburiye, numuhaye amazi yo kunywa, none ushaka umukozi yicwe n'inyota? Ushaka umukozi yicwe n'inzara? Burya polisi ikacimubwira ati zana pasipoti y'umukozi. Burya aragomba kwanka pasipoti. Burya polisi yahatswe kumukubita. Burya rero telefone sinzi ukungene nabaye nk'uwunama, telefone kiratibuka mabuja aca arayitora. Burya ayitoye ambwira ngo ntayampa.
mugabo polisi imaze gushika yaciye ivuga ati zana telefone y'umukozi uce umpa na pasipoti. Burya pasipoti telefone narayirose kuko baciye banjana kuri Riyade. Asha nahashitse 10:00 z'ijoro z'ubuca kuri Riyade. Burya basha guhera ku mpuzu, urabona guhera ku mpuzu, ibirato, ishakoshi, kila kitu umukobwa uza akenera, mabuja byagumye kwa mabuja. Polisi imbwira ati wewe ngwino tukujane kuri ofisi, kuko kuri ofisi baca bamurondera impuzu azoca aza abikuzaniye. Burya bamajije gushikana kuri ofisi, mugabo gusa polisi kirahamagara bosi arandika urwandiko yuko akazi kiwe jewe karangiye iwiwe, arandika urwandiko n'isinya arashirako, nanje ndasinya kiwe akazi karangiye. Aja guheraho ndaja kuri ofisi ndarindira ko umugore anzanira impuzu ndabura. Burya isa n'aka kanya tuvugana nari maze iminsi kuri ofisi, burya amafaranga 100 nari mfise, 300 nakuyemo amafaranga 100. Burya mpereza umumama araho akora kuri ofisi, agenda nguriramo impuzu kugira ngo shanje iyo nari nambaye. Guhera ku ishakoshi, ibirato, impuzu byagumye kwa madame. Madame yarase kumpa ishakoshi, yarase kumpa impuzu, kugera no kuri sharijeri madame yarase kubimpa, byagumye kwa madame. Cyangwa ndakubwire yari umuntu mubi. Hagera amasaha yo kuryama aha akarara arangendesha ijoro ryose. N'ukuri wa muntu we ni hatari, ni hatari. Imana niyo yanzuye, Imana niyo yanzigamye. N'ukuri sinumva ingene nokengurukira Imana. Kandi n'ukuri nawe warakoze, kuko bambwiye ati jewe sinigeze muhira bankariye ngo sinakurondeye, ariko gusa nta nimero zawe nari mfise, sinzi yuko woba wari warandondeye nkananirwa, mugabo ntazo nigeze mbona pe. Ibi byose ntibyari kunshika kuko mfise nimero yawe. Asha mugabo ko ndayirose ahantu vyiza, ni vyiza kabisa. Asha ni hatari kabisa.